mu gihe kwigenekerezo rya 11 gitugutu buri mwaka ku isi yose bahimbaza umunsi mukuru wahariwe umwigeme, uyu munsi mukuru no mu Burundi wahimbajwe mu runani rw'abakenyezi b'abarundikazi biyemeje guharanira imibereho myiza n'iterambere. Uwo munsi mukuru wahimbajwe ukuri kwamye. Umufasoni Ntirampeba Esperance arongoye urwo runani imbere y'amategeko akavuga ko umwigeme haba mu Burundi mbere no ku isi yose ahura n'ibibazo bitandukanye, ahanini ngo barafatwa ku nguvu, ahandi bagashingirwa n'abagabo batifuje. Reka byinshi abitwiganire. Nogira nti kubisanzwe intumbero y'uno munsi nkuko twabivuze, intumbero kwari kugira ngo duhimbarize hamwe n'amakungu yose uyu munsi mukuru wahariwe umwana w'umwigeme, mu kugira ngo nkuko mwabibonye icivuga ati tumutere intege yige kandi yige nogira nti n'ibijanye n'imyuga kugira ngo aronke iterambere rirama. Rero uyu munsi twawuteguye nko kwifatanya n'amakungu yose mu gutera intege umwana w'umwigeme, mu kugira ngo duhimirize umwana w'umwigeme ahari hose yijukire ishure, areke kunogira ntigusamarira ibindi bintu byo hirya, ariko abone ko kazoza kiwe kari ku mashure. Mwumvise ko twasabye n'abavyeyi ko twese hamwe twofashanya kugira ngo umwana w'umwigeme ashobore kwiga amashure, kandi tunamushigikire tunamutera intege kugira ngo nawe bikunde ashobore kwandanya amashure yiwe, kuko ari ryo terambere, ariyo kazoza k'ubuzima bwiwe. Nkuko agakino mwabibonye kavyerekanye, kandi n'urugwaruka rwagiye ruratera kamo leta. Ni vy'ukuri iyo ngingo yuko umwana w'umunyeshure, tuvuga ni ku banyeshure bose ku bahungu no ku bakobwa, ariko ahanini turavuga nko ku mwana w'umukobwa, kuko umwana w'umukobwa amaze kuyoberwa ujya mwaka w'icenda, buno nyene nta kindi kintu kiza mu mutwe wiwe, acabona ko yoja kubaka. Kandi iyo myaka yo kubaka hari igihe usanga n'abavyeyi bacamubwira ati uraja kubaka kuko ntaco uriko urakora ngaha. Mwanumvise ko hariho n'abagiye baravyivugira, ugasanga nk'abavyeyi kubera yaciye atwara yambanye atifuza, ugasanga nk'abavyeyi acamubwira ati nawe urarondera mu rugo kuko ubu turi abagore babiri, urarondera nawe ugaburira umwana wawe. Rero je nogira nti notera kamo leta y'u Burundi vy'ukuri ko naho bavuze bati umunyeshure ayo umwaka w'icenda nkasubiramwo, ariko basi bagwize amashure y'imyuga menshi bishoboka mu ntara mu gihugu cose, kugira ngo uwo mwana w'umwigeme yayobewe mu mwaka w'icenda bikunde ashobore kubandanya ayo mashure y'imyuga, kuko ntiyashobora kubandanya ayo mashure y'imyuga bizomugirira akamaro mu buzima bwiwe no mu kwibeshaho muri kazoza kiwe. Hanyuma kandi tukanasaba leta vy'ukuri nayo nyene ego baravuga ko abana biga ku buntu, muga turayisaba kandi dushimitse nko ku mwana w'umukobwa atari mu yahejeje ishure ry'umwaka w'icenda, ko botegekanya n'ibindi bikorwa kugira ngo ibikorwa bisahiriza abo bana bayobewe mu mwaka w'icenda by'ukuri bashobore kugira nogira nti ikibafasha, kuko mwabonye ko mu gihe umwana w'umukobwa yicaye muhira acatangura kwiyumvira kuja kuyerera, acatangura kwiyumvira kuja gufata bya biyayuramutwe, acatangura no kwiyumvira kuja kuri ya mapave mwumva bavuga, ariko ari mw'ishuri avuga ati okay, ni saa 10 ngira mfata ikaye nige, canke amasaha ya naya nja gufata ikaye nige, nazosubira kuronka umwanya wo kuja muri za ngeso zitandukanye. None rero twosaba leta y'u Burundi ko yoraba ikiga kuri ico kintu by'ukuri, ikagifatira ingingo zikwiye. Mbega none byo bishoboka ko umwigeme yirinda gusama imbanyi atifuje? Reka twumvirize Justine niyo kwizera ajejwe irondoka rijanye n'amagara meza mu kigo urunani rw'abakenyezi b'abarundikazi biyemeje guharanira imibereho myiza n'iterambere. Rero kugira ngo umwana w'umwigeme ananiwe na konkuru yirinde imbanyi umuntu atifuza, hariho uburyo ategerezwa gukoresha. Ubwo buryo nabwo nibwo ngira ndabereke. Hariho ibinini bibiri, ibi mubona ibinini bibiri umwana w'umukobwa canke umugore byashitse akahuza ibitsina atikingiye, ashobora kubifata bino binini bibiri. Ashobora kubifatira rimwe canke agafata ikinini kimwe, ikindi akagifata inyuma y'amasaha 12 mu gihe byashitse akarangura amabanga mpuzabitsina atikingiye.
ibi na bya binini baha abafashwe ku nguvu. Ubundi buryo bugira kabiri ngira ndabereke ni ibi binini bimubona birimo akantu gatukura. Nukuvuga ibi iye byose ubifata utararangura amabanga mpuzabitsina. Ubundi buryo nagafuko k'abagabo ngaka agafuko k'abagabo imbere ya byose ubanza kuraba yuko katataye igihe biranditse ko ngaha ayi haka kazohera mu 2021 nje kintu cyambere utangura kuraba kuko iyo gakoresheje karataye garanti karashobora kwanduza zangwara cyangwa mu bimba by'irondoro. Ikindi kintu ubanza kuraba uraraba yuko urabanza ugakora gutya ukumviriza yuko amavuta atuma yorosha amabanga mpuzabitsina akirimwe. Mwishirahamwe urunani rw'abakenyezi b'abarundikazi biyemeje guharanira imibereho myiza n'iterambere kabaye akaryo ko kuyaga n'abigeme batari bake eka mbere n'abashingantahe bakaba bagize ico bavuga kubijanye n'ubuzima bw'umwigeme mu gihugu c'u Burundi. Reka twumvirize bamwe mu bo twavuganye. Hengera rero ku mugoroba ugenda ajya kuri mendebro bayita ngo ni kuri hora baju. Usanga kana ariyo kakinaga amabere uri kurabona ko ari umwana kabisa niyo agishaka rero gukura yinjire mu bwabuzima bw'uwo bw'abakobwa mu gutinyanga. Ukaca usanga niyo umwana rero yambaye ukuguru kw'ipantaro kumwe kw'ipantaro akakambara ukamenga n'ijipo. Urumva upfa kuvuga ubu n'abagore turi mu mazu ni tugifisayo tuvuga weza kuvuga akakubwira ati none ngaho urikora vuga iki ndigira hariya kuri yora bacu ndatora umwana muto ndagenda je nkahagarara aho hantu nkumva marira. Ibi nitukwiye kubigwanya hanyene gusa no guhaguruka tukaraba bagatanga n'amategeko ku bantu badukuriye iyo mu makartier bagapanga abantu bazi ingene bameze. Ubuzu buriko buranihirwa sa umwana uyu arinjiye arabimugiriye uyu arinjiye arabimugiriye inyuma y'amezi abiri ukacusanga umwana yaragwaye yarakongo bose arapfuye ukaza wumva abakuru b'imitumba ngo zana amahera tugende guhambisha. Mbono umugana uko basigaye abyuka mu gatondo agafata ambiance kujya hantu atabwiye nyina na se atabwiye barumuna be kifata kagendo kaza kubona ko natashe saa 10 hariho n'abatasa saa 12 hari n'abatasa saa 1 ariko nanone tutabiciyeho akeshi hari n'abamama n'abana b'abakobwa ibona n'abanye mama akava mu gatondo akagenda akaza kuza saa 2 z'ijoro umukobwa nawe yarabati mbeko mama agenda akaza saa 2 z'ijoro papa ninga ko nta cyamugere nanjye ninjye nta cyanwa ubwo onyi mwebwe abavyeyi b'abadamu bari mukwiye kwikubita bikina mwebwe ugahanira abakobwa bana mukakoresha uko basona abanyako babareze kugira ngo yabareze kweri kabisa tekereza nko kugira ngo umwana w'umukobwa tujya tubahanira twebwe abatama wareba ukaraba umwana w'umukobwa agasohoka mu rugo yambaye akantu kagira nga nagomba ntiburi nk'abana babigeme bagenzi baje ko nacyo murabona ko ndi umwigeme. Mu bisanzwe habuze byinshi ukuntu n'abavyeyi babishiramo influence ugasanga barakurongoje hataragera canke nyene nawe ubwawe nacyo ubwacu ugasanga dukunze amarongo. Ariko rero nagira ndabahanure nk'ugwaruka turi ngaha muze twikebuke kuko harya umuntu wese afise umugisha wiwe ntuzukangwe ngo nukubonye ngo urya mukobwa anaka ngo atwawe ngo n'umuvakase canke iki ntuzisubite igiye kuba we ni wihangane namba wararose umuvyeyi akurihira iryo shure emera wiguheze namba wumva umuvyeyi wawe nawe aguhata akakubwira ati rongurwa ku nguvu urashobora kumwankira ashizemo influence nini ukitura abajeje ubutungane erega ntituzoguma dufashwe nk'iyaga nifo yuko twirevolta pana yuko umuvyeyi akubwira ngo info yuko uja kururya muhungu nawe ukavuga ngo yego ndagiye ugenda kubera umuvyeyi wawe yarahejeje afise ubuzima bwiwiwe namba atize akagira imana akaronka umugabo atize nawe wasi ngombwa guca uja ku mugabo atize oya nawe uravuga ati mama we wararose kazoza kiwawe reka nanje nironderere kazoza kiwanje ahubwo nyawe naje ico mbona nkuko turi ngaha turi kunze hano hari inzego zitandukanye gico nagomba gusaba nk'abantu bodushikira imbere badusabire nk'iri tegeko rya leta y'u Burundi ryo kuvuga ngo umukobwa ngo yobewe mu buke umukobwa gusa fito n'abana bose ngo bace baheba kwiga ahubwo aho nabo baziba bagiye kudukorokereza mu manga
ahubwo nyabona nibaraye baraba ukuntu babigenza kugira ntituze turonke icitwazo tuvuge ngo twahevye amashure canke twarongoje hataragera okubera tudafise yo tuje ahubwo barabe badutera intege ntihagire umuntu azokwitwaza ngo kubera ngo amashure yahagaze ngo canke nda ku mugabo ngo canke irane hama abakobwa rero muze twikebuke kandi wihagarareko Jesi nawe uri gituma umugabo w'imyaka 80 aza kuguhendura umukobwa w'imyaka 17 15 aguhenda kukubera banzura behonyene ugesigaje imyaka mike kwisi kugira apfe none we ntiyagutwara uri umwana ukiri mutoya azoca kujana he zamucu usanga agukubisinda mukavyarana umwana umwe kazamva ngo rega nakana umupfakazi uribaza nkajewe ngana nkuko kazamva ngo ndumupfakazi hari hageze aho niga ivyo birababaje cyane muze tubishire mu mutwe twiyumviye kubera ikaguhenda jeno fuma ndavyumva basi uhuye n'umuhungu mungana mukavyumvikana aho Jansuit d'accord nayo mutama vye mibaze agashi umuntu wese avuga ati je ndakwiye kwihagarika he mwagateka kari umuntu nutiyubaha naho uzokuba n'abatama nibakubona ugenda urarekera aho kuri hora baje bakubona urekera nanazoreka kuguhitana. Hari umwana w'umukobwa w'umugenzi wanje yarongowe nyine yarongowe hanze amaze kurongorwa hanze ashitseyo acasanga wa mugabo yamutwaye afise abagore babiri hanze nawe agiye kuba umugore wa gatatu. Amaze kuba umugore wa gatatu kubera umwana akiri mutoya ntabwo yashoboye kuvyihanganira kandi nuko yari mu gihugu atamenyereye camubereye gishasha. Mu nyuma umwana w'umukobwa harageze aho uwo mugabo amufata nabi amufashe nabi haragiraho rero umwana w'umukobwa asaba ko yosubira iwabo, ariko abavyeyi kubera bari bashimye amarongo baramubwira ati niwihangane ugume yuko nyene, ariko umwana w'umukobwa vyaramunaniye kwihangana ahitamwo kuvuga ati najewe ko vyamaze kumera ukunye ko nakare ubuzima ndamaze kumenyera ko narongo yataragera reka naje ufate ingingo yiwanje ndabe ukuntu kwibeshaho. Hanyuma munyuma uwo mugabo amaze kumuta mu nzu nawe tutanguragira ingeso kugira kwidandaza nk'ubumaraya kubera aronka ukuntu yibeshaho. Rero ico nosaba kandi nkahanura nuko abavyeyi batorongoza hakiri kare abana babo, kandi nkasaba n'amashirahamwe cane akagwizaho amaseminere canke inyigisho bagahanura abana b'abakobwa n'abavyeyi bacu kugira ngo umwana w'umukobwa agire uburenganzira bwo kurongorwa ageze.